Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flohi Podcast TV, ndizera ko muguwe neza umwe wese aho aherereye. Uno munsi ni ku munsi wa gatanu, ni igenekerezo rya 14 ukwezi n'uk'umunani umwaka wa 2026, aho nakije kamera nza kubayagira ku bijanye n'amasezerano agera kuri 18 igihugu ca Burkina Faso n'igihugu c'u Burundi vyaraye bisinye ku munsi w'ejo, hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 13. Aya makuru benshi bashobora kuba barayumvise, abandi bakaba batarayamenya, ariko hamwe n'aka karyo k'ibiganiro dusanzwe ducisha kuri runo rubuga rwa Flohi Podcast TV na Ingoma Magazine, bigatuma mumenya neza na neza ivyimbitse. Harabumvise ko Burkina Faso n'Uburundi basinye amasezerano, ariko batazi amasezerano ari ku biki, araba ibiki, canke n'amasezerano afise inyungu iyihe, canke inyungu iyihe ku Burundi canke kuri Burkina Faso. Nkuko mubona aha muri ekran y'imbonesha kure zanyu, canke amatelefone canke amatableti canke amateleviziyo muko murarabirako kino kiganiro, hari Burundi Burkina Faso 14 accords signés. Twashimye gukoresha ino miniature canke kano kareresi aho haboneka umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi n'umukuru w'igihugu ciza ca Burkina Faso ari Ibrahim Traoré, kugira bigaragare neza neza ko ari Uburundi bwasinye amasezerano na Burkina Faso, ariko si president wacu na Traoré bayasinye, yasinye ambassadeur Edouard Bizimana eka n'userukira igihugu ca Burkina Faso ajejwe imigenderanire ya Burkina Faso n'ayandi makungu ari hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu rugendo yaramazemwo imisi, kandi ibi ni vyaje bikurikira urugendo mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye nyene icubahiro yaraherutsemwo mu kwezi kwa kane muri Burkina Faso. Ndavyibuka babangushi canke babandi atakindi kintu atari gucoza leta n'indongozi, cane cane mu kwibasira umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe n'umugambwe akomokamwo, aho bavuze none ko yagiye muri Burkina Faso akabonana na Traoré, Burundi bugiye kugira uko atacahindutse. Bo hari abantu misi yose bama barondera des critères négatifs, atakindi kintu atari kuvuga nabi ibikorwa n'amapa franchi canke intambwe leta n'indongozi baba bariko baragera ku mukuru w'igihugu yari muri Burkina Faso mu kwezi kwa kane. Muribuka ko yagendeye n'umurundi kazi asanzwe afise uruganda nababwiye rukora ivy'amafu n'ibindi bintu afise, nishira hamwe yegeranirijemwo ijinobwa karishamo ry'abadamu. Ibi narabiciye ko naramucishije no muri ico kiganiro nakoze igihe mukuru w'igihugu agenda muri Burkina Faso, kiri kuri no rubuga rwacu nyene rwa Flohi Podcast TV. Nje kubabwira iki rero, hari benshi batamenye amasezerano nayahe, iyo cooperation canke imigenderanire Uburundi bwahisemwo gushimangira n'igihugu ca Burkina Faso. Harimwo uburimyi n'ubworozi, harimwo vya gisirikare, harimwo ivy'amagara, harimwo visa. Ikintu nabonye gisa n'abamaze kumva duke kuri ano masezerano basinye, harimwo visa free, donc umurundi ntazosubira gusabwa icangombwa na kimwe mu bijanye no kuba muri Burkina Faso, sauf passeport iri à jour. Mvuze passeport iri à jour nuko udashoboye kuja muri Burkina Faso kumara y'umwaka uzi ko passeport yawe ariyo muri 2027, kandi mu mezi ya ryari uzomara amezi 6 gaca expira. Bisaba ko ugenda ufise passeport ifise nk'imyaka 8 7 canke ikiri nshasha igifise 10. Urumva ngaho bawidegevye urashe kumara y'imyaka 10 urondera y'ubuzima kumbure n'ibindi, naho ivyo batari vyo biri imbere, ariko visa free ni kugira imigenderanire y'abarundi n'aba Burkinabe bikunde habeho kwishira no kwizana, libre circulation des personnes et des biens. Donc abantu ubwabo Murundi ave mu Burundi aje muri Burkina Faso atantambamye, wo muri Burkina Faso mu Burkinabe aveyo aze mu Burundi atantambamye, ataya visa à l'arrivée. Imwe umukuru w'igihugu aheruka
gukuraho akurira rwagwaruka ruheruka kuza mu Burundi kuva itariki ya 10 gushika kw'itariki ya 12 muri dialogue continental. Muribuka ko haciye hasohoka itangazo bavuga ati umujene wese atoza mu Burundi yitabiriye dialogue continental visa à l'arrivée, kuko hariho visa mu bihugu vyose no mu Burundi irahari uriha ugeze mu gihugu. Rero irya visa bari kuriha bageze kuri aeroport baciye bayibakuriraho. Natwebwe rero Burundi na Burkina Faso bwakuye iyo visa bukura n'indi visa ariyo yose, ubu winjira muri Burkina Faso nko kumenga uwo muri Burkinabe, uwo muri Burkina Faso yinjira mu Burundi nko kumengo ni Murundi. Ibisigaye no kwigenza neza kugira ushobore kurambirayo. Rero ivyo basinye amako ari ku bintu 14 nkuko mwabibonye. Reka nze hano tuyarabire hamwe. Hano harasinwe amakoro aujourd'hui le 13 août, harejo les 14 accords ont été signés à Bujumbura par le ministre burundais des Affaires étrangères Edouard Bizimana nkuko nababwiye, et son homologue nkuko nari nababwiye n'usanzwe aserukira ajejwe imigenderanire ya Burkina Faso n'amakungu hariya muri Burkina Faso, akaba yitwa Kalamoko Jean-Marie Traoré. Yes, les 14 domaines concernés. Rero ibisata 14 basinyemo ayo masezerano nivyo vyatumye natsakamira kugira dutahure n'amasezerano yahe, kuko kenshi umuntu ashoye kumva ngo basinye amasezerano ntibamenye ivyari ivyo n'ivyagamije. Nkuko abanyarwanda bagiye baraserebura ngo Kongo ngo yasinye amasezerano n'ubutare, ngo yo na Kongo na n'u Rwanda ngo bijanye no guhanahana ubutare, production, transformation n'ibiki, ariko ntibamenya amakode arimo. Nkuko basinye amasezerano y'ubutare n'ibiki hariya muri Leta Zunze za Amerika le 4 décembre, ariko bibagira ntibatahuye ibirimo. Ndibuka n'ubushize barasinya amasezerano muri Doha, wa musenateur Evoda caraja kuri televiziyo kugira ari ajye gwara leta arabwira ati aya masezerano mwayasinye muyabona, ntubona ko ahamba igihugu c'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda caje gisubira muri Doha kivuga ati ibi bintu bihindurwe, baca barabihindura kuko bari basinye ivyo batatahuye. Rero hano sinje kuvuga ati ko basenye batatahuye, ahubwo twebwe abene gihugu twebwe arundi dutahure amasezerano Burkina Faso yasinyanye no Burundi nayahe agamije iki, kugira ejo ntihazoze wa muntu ababwira ati Burkina Faso no Burundi canke umurundi yishongore kubera kudatahura neza aje gukora ibinyuranye n'amategeko yashikayo agafatwa canke akagirirwa iki niki ngo none ko Burundi bwari bwarasinye amasezerano na Burkina Faso fashwe gute, bimeze gute kumva zo kudatahura. Amasezerano rero basinye ni 18, irya mbere n'iry'uburimyi n'ubworozi, hari coopération des échanges dans le secteur agricole. Iki gisata murazi ko ico gisanzwe gitunze isi nzima, abo ba Bill Gates, ba Trump, bande bose n'abarimyi naba nayibabwiye n'aborozi. Muribuka ko hariho ubwoko muri Afrika bwavutse bwitwa Africans, n'abazungu bavukiye muri Afrique du Sud, babandi mwibuka Ramaphosa igihe yagenda muri Leta Zunze za Amerika, Donald Trump agaca mwereka amafoto ngo n'abazungu banje muriko murica, muriko murakora xenophobie, muriko murakora genocide n'ibindi bikimara. Ramaphosa akavuga ati ivyo jewe ntafite nzi, kandi ndibaza neza ko abazungu b'abanyamerika bitwa ba Africans bavuka ari muri Afrique du Sud imyaka n'imyaka, nago nabwiye ko ari nabo bafise ibitara binini vyo kurima, kuko n'abanya Afrika y'Epfo kera barigeze kubishongora ko babwira ati irbaniza ahantu, basaba leta gucamwe ivyo bitongo vyabo ngo bahagaburire n'abanyafrika y'Epfo baronke nabo abo barima. Rero igisata c'uburimyi n'ubworozi ni gisata gikomeye cane. Ndaza kuza kuri avantage Burundi bugira akanya kampundiye na avantage Traoré na Burkina Faso yiwe izoba ifise, ariko iconzi coco nuko Burkina Faso ngo ishaka kumenya ukungene Uburundi buronka umwimbu, kuko umwimbu wo urahari, twamaturiye mu bihe vy'izuba nk'iki gihe turimwo. Umwimbu warabonetse, ariko naragiye igihe twako turagendura imipaka, muravyibuka dushika ku mipaka bavuga ko abasirikare b'u Burundi ngo baronze ibigwanisho ku mipaka. Muribuka tugenda Ruhwa, tugenda no handi hantu hagenda hatandukanye, nkabereka ukungene imirima y'ibigori imwe itameze neza n'iyindi. N'abene gihugu twavuganye sinzi ko mwibuka ikiganiro nakoze ku mupaka ku Ruhwa, bavuga ati ngo twa tumeze neza turashima, amahoro ni muge, amahoro ni wane, naho duhanamanye n'umusozi uriko ibigwanisho hajya hakurya. Abasirikare b'u Rwanda tubabona basirikira, batsi itabi, banwa ingwejini, naho baraye bazugaye turababona, ariko twe ntaco bitubwiye. Ikibazo dufise hano muri uno mwanya dusigaranye akaba ari kibazo ciki c'uruzuba rwinshi. Muri bikinyisho bampaye abakurikiranye ikiganiro yari iyo y'uruzuba
bwinshi. Rero uburimyi n'ubworozi mu Burundi ni ibintu bimaze kugera kuri dimension iteye imbere, nico gituma Traoré yifuje kuronka umuroromodo. Natwe hari ibintu mekanisme n'amatekinike y'uburimyi n'ubworozi amwamwe Uburundi buzoba bushaka. Donc ni coopération gagnant niko novuga, umwe wese azokwigira ku yundi, kuko uko muri Burkina Faso bivanye n'amaklima bafise n'abarundi klima dufise, twese tugezwa kwigishanya, ugaca usanga bari bafise tekinike yo kurima ku ruzuba, twe tukayirahura, nabo ugasanga tubahaye tekinike yo gutuma bobo numvise bashaka kumenya kungene isi y'Uburundi igumana akanovera. Yes, ndaza kubigarukako neza. Rero tableau nateguye agatableau kameze neza kabereka ama avantage y'Uburundi na Burkina Faso. Hariho ibi vy'umutekano ariyo sécurité, hari coopération entre les deux pays en matière de sécurité. Ibi rero en matière de sécurité sindabiza ko cane gose ko hari tundi tuntu technique no tundi tw'amabanga naba ntangoye kumena, ariko iki nyene c'umutekano muca mucumva, iki ndaciciriye ko nirenganira muca mwumva ndiko nyaga n'abantu bakuze. Protection civile, échange ngo ibijanye no gukingira, novuga ati protection civile nko gukingira bene gihugu, gukingira harimo ni na échange et coopération dans la gestion des catastrophes et urgences, kubakingira ibijanye n'ivyaduka, haba ivyaduka vy'amazi. Murazi muri 2014 ko habaye icaduka c'amazi, vyaduka vy'imiriro, uruzuba, ibi byose n'ivyaduka. Catastrophe naturelle ni ikintu cyose, erosion du sol, ikintu umwana w'umuntu adatuma cizana caduka kikaza. Nk'ubu murazi hari ahantu hari uruvura rudasanzwe, bari mu ma erosion, imyuzure n'ibindi, nk'umuriro uri mu Bufaransa hajya nimba ntihenze, n'umuriro wadutse muri Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zigenzo catastrophe naturelle n'ama urgence aba aje. Rero ibi vyose no guhana ubumenyi, haba ku Burkina Faso, Uburundi bukarahura kuri Burkina Faso, Burkina Faso ikarahura ku Burundi, bashobora guhana abakozi. Donc ni coopération nyene murumva, harimo na échange et coopération. Échange et coopération dans la gestion des catastrophes et urgences. Hama chabaho transport aérien, mu masezerano basi yarimwo ivyo n'uruja n'uruza bwo mu kirere. Yes, muca muvyumva ivy'indege, ivy'ama agence, ivy'ama transit n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Harimwo muri transport y'uruja n'uruza rw'indege, développement de la coopération aéronautique. Ibi muca muvyumva neza neza ivy'uruja n'uruza n'indege. Murumva n'ivyo vyo guhana ikirere. Murazi ko u Rwanda nk'ubu rudashoboye gucisha indege hejuru ya Congo, bivanye no kungene imigenderanire n'icuka kiri hagati ya Congo n'u Rwanda. Ndibaza ko ngaca dutahura neza. Santé, ica gatanu ni santé, harimo coopération dans le domaine sanitaire. Hano rero ni échange nyene, ubuhinga, ama technologie, kumbura abakozi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ndazi neza ko amasezerano neza na neza yimbitse ukungene ari developer, akanya n'akanya tuyashize kintoki tuca tuza kubabwira vyifashe gute neza na neza. Hano hari ayandi ma point abandanya, harimwo jeunesse et sport, programme et échange en faveur de la jeunesse. Musanzwe mubizi ko mu Burundi ugwaruka kubijanye na sport dukora ibintu byinshi cyane. Ngira nta kintu na kimwe byo bari bike. Hari ba Josephat basanzwe bagwana, kandi u Josephat ndashaka muze kumuraba kuri Facebook, kuri YouTube no kumbuga ngo kanamenye ziwe, nuko ntibuka neza kugene pseudo yiwe akoresha, ariko yitwa Josephat. Ninakora ikiganiro ndaza kumubazanira ndamwereka. Umurundi benshi abarundi badakunda kuba bazi, ariko je ndamukurikirana ndanamusupportinga, nimba yumva kino kiganiro navyumve. Ariko nabonye umengo abarundi benshi ntibazi je akina, kandi akina à l'international. Nk'ubu mego tuvugana ari muri Korea, yiri hanze kabisa uwo mujene. Ariko nasanze abajene bihutira kumenya urunani, regazere, vya basket, vyo nta mujene ngira n'umwe atabizi, agashaka kurikira football. Barazi n'abakinyi bo mu mahanga bari ngaha mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Ibintu vya mbere abarundi bazi ni basket na football. Hari amaje, amaso à longueur, amajavero, na natation, abarundi barayizi kuko kenshi twakunda gutwara
yes na marathon ivyo kwiruka twamenye twanakundishijwe na Francine Niyonsaba. Izo nizo novuga ko zizwi cane, kuko na rari mpora mbona rari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi nayo nyene iritabirwa. Ahubwo nagomba ndabamenyeshe ko mfate kano kanya ko ndiko ndavuga ibijanye na Jeunesse Sport, ndabamenyeshe ko Uburundi bwaraye bwemerewe umukino makurse amahiganwa y'amakinga yarayemerewe muri Jeux Olympiques. Yes yarayemerewe kuba mu mahiganwa mpuzamakungu ariho koni. Ndaza kukivuga neza mu wundi mwanya simpave ndakivuga ariko amahiganwa y'amakinga asanzwe abera mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bayavivuye kurya bavivuye vya football n'ibindi amastade. Ayo mahiganwa bakaba bayavivuye. Jeunesse Sport rero nuko vyifashe hariho sport nyene kuri WIT arico itubana gifatanije coopération d'échange de sport. Umva ivyo ni ibintu bisanzwe bitwa kunyene bigenda. Transport, coopération générale dans le secteur des transports. Bambere twavuye muri transport mu kirere, uruja n'uruza rw'indege. Ubu hariho transport muri rusangi, amabisi, amataxi, amamoto, amametro, amatramway n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye. Naya indani neza na neza ntituramenya ibirimwo ko bazohana ivyo bahana n'ibiki, ariko murumva ko muri ayo amasezerano 18 basinye ni ubuzima bw'igihugu n'ubuzima bw'ugwaruka n'ubuzima bw'abarundi n'ababurukinabe, kuko banahereje kuri visa free ariyo nari nababwiye. Reka ndahashike formation professionnelle, échange et collaboration dans la formation de technique et formation technique et professionnelle. Donc habaye formation professionnelle birashoboka ko hashobora kuva abanyamwuga hano bakaja kugira kungura ubumenyi hariya muri Burkina Faso, canke muri Burkina Faso bakaza hano, canke abarundi bakagenda guha ubumenyi muri Burkina Faso, canke muri Burkina Faso bakaza guha ubumenyi abarundi. Iyo nayo nyene n'amasezerano meza cane kandi yankenegwa. Enseignement supérieur et recherche, donc ibi nivyo mu ndero, mashure ama université bashoboye kuzohana amabourse, bashoboye donc ini amafo naho nyene ngaha harashoboye kubamwa amaformation, amabourse, abana bakaja kwiga hariya, abandi bakaza kwiga ino, n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye harimo enseignement supérieur et recherche. Urumva ko ni bon amasezerano ntazira ubusa, hajya baba baramaze gusibla ni giki twokunguriranira. En plus aya masezerano murashoboye kuba muyabona uko, ariko jeco nayakundiye naho vyo batabintu vya grave mubonamwo, ariko nimumenye ko murinze ubona ibihugu vyo muri Afrika vyisiranira coopération bigasinya échange hagati yavyo, mumenye ko ivyo bihugu biba ariko birubaka uruhome rw'intamwe. Si vyandi tumenyereye kumva hakurya baja gusinya ngo na Israeli, ngo basinya na Amerika, ngo basinya nande, ugasanga uko urasinya n'amasezerano na vya bihugu uvuga ko ushaka kuyikurako, vya bihugu vyama vyakubwiye shut up, vya bihugu vyama umva, ugasanga nivyo gumurondera rw'amasezerano. No, dushaka kugira Union Africaine, dushaka kugira urunani rw'intamemwa, dukwiye gusinya entre nous. U Rwanda n'Uburundi bakwiye gusinya amasezerano, Uburundi na Kenya, Uburundi na Tanzania, Burundi ugasanga d'abord akakaye yase kacu kari solide, hanyuma ibindi bihugu bikagenda vyiriheka. Ono kunyene yase yatanguye ibihugu 3, ibihugu 4, ibihugu 5, 6, 7 umengo tugeze ku 8. Iyo EAC yaba iri solide, tugira libre circulation n'ibiki, duhana ibidandazwa n'abantu, turi mukura ataburyarya burimwo, tugeze kuri WIT mu bihugu 55, ndati n'ibindi bihugu vyoje tukagira muri 15, tukagira mu Korea na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu ni vyinshi mugabo USA ni ibihugu bike, za Canada ntizirimwo, Argentine, Amerika y'Epfo yose, Amerika Latine ntirimwo. Ntirimwo mugabo nako bagize ubumwe kandi ari Amerika yose imwe, mugabo continent nako yigabuye yo Amerika ya ruguru ariyo ifise ibihugu vyinshi vyunze ubumwe. Natwe ntivyari kwanka, twari guhera kwanza kuri gusolidifya imigenderanire n'ubumwe hano mu karere, ariko vyaransa kuko twaratewe n'icuka, turategwa na politiki itari nziza yo d'abord ya politiki yari isanzwe igabura abarundi n'abanyarwanda kuva kera, aho umwe ngo asumba uyundi, aho umwe atanwa amata, aho umwe acagira allergie, aho umwe atajaho inka zikamira zica ziteka. Ivyo biraduga, baratangura kuvuga tumwe n'icabwenge, uwundi nta bwenge, gushika naho umwe agira supremacy canke superiorité kanaka mu mutwe no mu bwonko, akabikorana akabiha n'umwana we akavuga ati twebwe dufise ubwenge bwinshi gusumba aba. Usanga ni cacuka kije kitari ciza, arico cateye muri kano karere mutegezwa kugwanya hasi no hejuru, tukaba bamwe, tukagira ubumwe. Nta United Africa United tuzogira canke unity ya Afrika tuzogira
tutari solidaire, tutari bamwe. Ico nagomba ko dutahurako. Hakaza échange et reconnaissance de permis de conduire. Muravyumva kano rero, kano niko karyoheye abajene abatari bwakumve, reka ndagatebe ko gatoya. Hano bavuze échange et reconnaissance de permis de conduire, bisigura ufise permis de conduire yo mu Burundi, ugeze muri Burkina Faso bakayemera, bakavuga ati n'umupolisi wabagufashe permis gashimwe kayo mu Burundi akibona Republique du Burundi, we ni Murundi sawa, akaraba gusa ko ifise validité kamene, naho bamwe ibintu byo mbashaka ko dutahuzanya, naho baba bakwemereye kuja ahantu kwa gusa bakakwemerera libre circulation des biens et des personnes, ntuca ugenda unyuranye n'amategeko. Muri iyo libre de circulation des biens et des personnes harimwo utu article, utu alinéa, udutire bavuze ati naho bizoba bimeze uko ateza kuba afise imyaka ingana uko, muca mukurikiza utwo tuntu duke bashizeho nka condition, ariko ntuca ugenda kwigira. Bavuze ngo reconnaissance, kwemera permis y'indundi canke permis yo muri Burkina Faso igasirikira hano mu Burundi. Ico ni ikintu kitari gito cane. Uzi kunyonga ka elevateur, ama pelle chargeuse, ibimashine zanje de construction y'amabarabara n'ibindi bimashine binini cane gose, bazitari ngo les engins, yes mengo nuko. Uzi kunyonga nk'ivyo biduga, ugaca usanga permis yawe na kategori yawe uko wari usanzwe wubashwe mu Burundi niko wubashwe muri Burkina Faso. Uko muri Burkina Faso yari yubashwe niko yubashwe no mu Burundi. Ngire ko mvuga ko kino kintu cyari bwabe officiel, mugo je ndafisa abagenzi benshi bari muri Burkina Faso bakora mu mayizine y'amazi, bashitse bafisa amapete mbere asumba bari bafise mu Burundi, kwereki techniquement bari bafise ubuhinga, bagezeyo mayizine y'amazi, mayizine y'amaji, mayizine electric, ibi by'aba electromechanique n'ibiki bari hejuru. Je mbabwiye Fleury urabona ino tumetse kunuko ndavuga ati tuza n'ibindi biracari inyuma. Rero nibabona ko nabino ndibaza ko bazocabanza batahe barondere permis de conduire, kuko hari andaze ntazo bari bafise, munyihanganire sindabavuze, mu barondere permis de conduire, hanyuma bace basubira bavuga ati uwo turi free, turi muhira, nimwicare muzi ko ubuhoho muri Burkina Faso habaye muhira. Ndamaze no kubona nabanze kwiyegereza amaziko, hariya biyegereje utuziko twamaze kubegera kurashi cyane gose. Ubu kandi bahora bavuga ngo kira ngo turabakuze, iyumvire fata ibirometero biri kuva mu Burundi uja muri Burkina Faso, ni ibirometero vyinshi, ukaja kugira imigenderanire nk'iyi n'ibihugu biri hariya, ibihugu bibanyi bimwe vyaramaze kuba intagondwa. Ibi ni ibintu biteye isoni cane gose. Nite twarama navuze ati nta yase mushaka mwokugara, umwe wese akibako mukagomba mukarihanira n'amakori, ugakora ikintu hariya wakirisha ikori, kuko je nta nyungu n'imwe ndabona mu gihe hakirotwa ngo tuzokura burya butegetsi ntitubushimye, nubwo abanaka tuzogira ukuntu nuku mu mutwe. Sinibaza ko iryo terambere rihari. Échange et reconnaissance de permis de conduire, facilitation de l'utilisation de l'échange de permis entre les deux pays. Mes chers amis, mugombiki abatari bwarondere permis, bari mufise imigambi yo kuja muri Burkina Faso, banze mu rugende mutwaye na permis, nimurondere passeport gusa, rondera na permis, mugende mwipanze. Nimba waruzi kunyonga kabido ngaha ntari uzokanyonga. Ibintu biko biraza neza. Suppression de visa. On a supprimé les visas. Ibi nari nabivuze muri introduction, ariko ni kurya nyene, suppression de visa pour les passeports ordinaires. Passeport ordinaire ni ry'umurundi wese afise. De service ni zazindi baguha ugiye kuri mission nyene, muca muvyumva, et diplomatique zimwe z'abambasaderi bajya bana ko kurira indege bigira n'abaki abadiplomate. Donc mu diplomate wese muca muvyumva, des citoyens de deux pays, ivyo bihugu vyose nuko rero nico bituma nakije kamera nze ko bibasigurira kugira ngo twumve basinya amasezerano ayahe. Ariko ngomba garuke ku kantu gatoya. Inyuma y'amasezerano Uburundi bwasinye na Burkina Faso ku munsi w'ejo, sinogenda ntababwiye ko ucudika n'ibisiga bikarangira nabi. Amakuru y'uwo mugabo sinayavuze ko, ariko yarambabaje. Uyabamuzi ni Dumbuya the General, mubona raba mwizo se wanje, raba kwa Dumbuya. Abanyafrika muzoca ubwenge ryari. Umuntu umukuru w'igihugu yagirizwa poison kuva kivuka. Wiwacu yarahatswe muri Congo Brazzaville ubushize.
uyu mutipe Dumbuya yakubise kudeta umukuru w'igihugu yari asanzwe ayoboka abafaransa. Mutegere neza imbere yo kumwanya mperana. Uyu Dumbuya yakubise kudeta umukuru w'igihugu yari asanzwe ayoboka abafaransa. Na Traoré niko yabigize, na wa wundi haganinde kandi ndamwibagiye, murazi kari Burkina Faso, Mali, Niger, yes, reka tugombe dufate kuri izo oya. Rero abatipe bakubise kudeta umukuru w'igihugu yayoboka abafaransa, donc les intérêts zose z'Ubufaransa bace bati abafaransa baca barabirukana, murabizi. Ntangazwa no kungene Dumbuya yaciye aja kugira imigenderanire n'umuntu asanzwe azi ameze nk'ikinyoni kiguma casamye kirindiriye indya z'igikona hariya hakurya ya Kanyaru. Uriya mugabo ayoboka Ubufaransa kubi. Musanzwe muzi ko Ubufaransa gushika n'ubu munsi batarava muri Kongo, n'Ubufaransa bwamuteye amanyama. Muribuka Trump aterana amajambo na Macron, akaramusuzugura akanambwira ko na champagne banwa mu Bufaransa azozibroka n'ibindi vyinshi. Muribuka Kagame bare bashushe mu Rwanda, amosoza ari menshi ko ibintu bibaye zengazenge bakomye batorohewe ku bihano bari bahejeje gufatirwa. Union Européenne muratwe yari yabigiyemo, ariko Macron akantu gatoyi gusa gatoya muteye amanyama Kagame acaja kuri RFI avuga ati ntituzovayo. Mwari muzi ni kubera iki? Donc Macron niwe yaje agarukana imigenderanire y'Ubufaransa n'u Rwanda. Ubwa mbere yararokonesheje ko bagize uruhara muri genocide, barasaba ikigongwe, n'ibindi vyinshi bagiye barabafasha. Matwa wacu bashaka mushiki wabo arongore ngo francophonie, n'utundi tugenegene bagiye bararensera u Rwanda muri Union Européenne, muri OTAN. Muratwe ko bace banabashore no bace babakiriya ba mbere babashorera ubutare bwibwa muri Kongo kugira babamare umubabaro. Business ya Kagame ibandanye kuko Kagame umubwiye ce qu'il s'agit de business nabi wabo murabona ko batorohewe nuko. Rero Udumbuya yagiye gucudikana Kagame yibagira ko uyu mugabo Paul Kagame ariwe akorera. Raba Dumbuya sha sinawose akanya ko kumuvugako, ariko no musekana muvugeko. Ndabira Dumbuya ukungene yangana muce mu murabano ngaha. Raba abantu babiri nta moso zimwumva. Uko rero niko isi imeze. Utamenye uwo mucudika sokuru yagiye abivuze, yavuze ati imiswi mu guhona icudika nibi siga. Nuko point être. Nuko rero vyagenze, niko kanya narindonse kugira nze tuvugane. Nciye ku masonga uko kanya ntikoroshe cyane, ariko amakooperation yoyo ivyasinwe nibi ku mpande zose. Izi n'imboga zo muri Burkina Faso zaraye zibishize ko no saha ni jambo nzosaba Burkina Faso amikwa l'Afrique coopération, voilà. benshi wari umunezero cyane muri Burkina Faso. Ikinyamakuru cabo iki naco nyene mugiye kuraba musanga ari umunezero ntangere, n'amamedia menshi cyane gose. Ariko hamwe n'ivyo reka turangirize kuri kano kantu benshi bise ngo ni insolite. Uyu mugabo ni umukozi w'Imana cyane mu gihugu cyo muri Kenya, ngo avura ingwara n'ibikindi byinshi, bo bagafasha nka insolite. Ariko yaragwaye mwivi acaja kwivuza hagani mu Faransa, hagani giye kwivuza usa bon gihugu ntaco mbona neza. Mu Butaliyano, yes, yivuje mu Butaliyano. Bantu acaje batakare insolite gutuvura abandi n'ibindi byinshi n'ibindi. Ariko hamwe n'ivyo mugira umunsi mwiza, ndabakengurukiye imbere yuko dukuzanya kingohe. Reka ndabashimire, ndabitsa kugira sabone na subscribe kuri Flow Podcast TV nkuko bisanzwe na Ingoma Magazine. Mwarahezakiwe, mugira umunsi mwiza. Ciao ciao.